Bro, je naragiye kurondera awards. Okay? Award yo ndonka award ari kubi yanje. Prime ibikorwa byanje. Ariko Prime yo guserukira igihugu. Mu bisanzwe umuziki wacu umeze neza muri kino gihe par rapport y'ukuntu wari umeze. Ariko dufise byinshi byo gukora. Mu gihe igihugu kitatwitayeho tugomba kucitaho. Ukobirikose ntugomba kugiterana. Ariko ugomba gushiramo kugira ngo ejo igihugu cyawe kiza kivugwe neza. Bro, natanga uyu muziki ndi mwiyarara, you know? Yes. Nashise kwisi, okay? Yes. Narimwe government igeze imfasha. Ariko hari ukuntu dushobora nko mu bindi bihugu. Nka Nigeria aho tuvuye Afrima ni projet iri mu kuboko kwa gouvernement. Abaririmbyi bose baje hajya. Yabo mu Rwanda, yaba mu hehe, gouvernement zabo nizo zabarungitse. Ako je nije nitwaye. Kandi ntacyo bintwaye ntacyo bimbwiye ni inshingano zanje Kabisa. So gusinda cyangwa kugera izindi ntambwe bisaba ko government yacu ibyinjiramo. Nimba itazovyinjiramo nzoguma ngenda mbura. Sinzocika oyo Sabi turagushigikiye kandi naho guverinoma yacu itogira ikikoze ku muri Burundi ariko no, twe nishingano zacu dufise intege zacu. Ni nyuma y'igihe kitari gito uvuye muri Tanzania abenshi ngo uvuye gutora umuti kwa Chief God Love. None no munsi wagiye ubura kubita hafi amezi abiri ucuja Nigeria ati noneho Sabi amashitani rero yagenda gusinyana nayo yatanguye kumukorera. Ivyo bavuze yuko Sabi yanje muri Freemason ndetse n'amashitani ibirozi vyinshi ivyo bari byo gasati. Kubera yuko ndi umuntu yakuza asuzugurwa ibikorwa byanje bisuzugurwa bifatwa nk'ibishiriritse. Abantu benshi twakoranye ntibemera intambwe ntera ku munsi ku buryo bayishira ku bindi bintu by'ibintazi. Ariko bro, ugiye kuraba imyaka maze n'ibikorwa byanje. I deserve more. Kera abaririmbyi barakunda gushigikirwa nk'abacancwa misi bagiye mu bindi bihugu bakabashiramwo imitahe myinshi. Why abaririmbyi bubu habuze kimwe bebwira namwe government ibashiremwe imitahe muserukiye igihugu babone yuko uyu numu ambassadeur agiye guserukira igihugu hiyo mu mahanga. Uyu munsi Kiriku yararonse imodoka. Nta munsi n'umwe muri ari bwigera aronka imodoka akuye mu gikorwa ciwe. Sasa je gute wozo nyespira ko muziki utateye imbere. Bakunzi ba Gatech TV murameze fresh nizere ko mumeze neza kumande zose zisi. As you see me, I see you too. Call me my name Alvin Gucci Janjalao Sharpshooter, the morning star all the way from Burundi, Bujumbura. My people, murabona ahantu turi muri kano kanya. Turi muri mu kibanza cyitiriwe Airport International Melchior Ndadaye, aho twaje kwakira umwe mu baririmbyi bakomeye dusanzwe dufise hano mu Burundi. Umwe mu baririmbyi twovuga yuko yakoze amateka n'ubakiyakora eka yatanze ishusho nziza cyane ku Burundi, ariwe Bisman Abubakar Karum King Sabi. Uyu munsi twemeye kwishikira aho King Sabi aza gushika uyu munsi. Natwe nk'abadasinzira tuba turi ku mwanya kugira tubaye exclusive nyinshi zitandukanye. Bisman Abubakar Karum Sabi yavuye ngaha itariki 6 ukwezi kwa 11 umwaka uheze wa 2025 niwe yava ngaha aja mu bihugu vya Buraya gukora tour zitandukanye. Twaragiye turamubona mu mashomesh atandukanye, ariko King Sabi yavuye ava muri za Europe. Agishika yaciye afata urugendo rumwerekeza hariya muri Nigeria, aho muri Nigeria hariko hatangirwa ama awards akomakomeye ariyo awards za Afrima. King Sabi muri kategori yararimwo harimo abaririmbyi bakomakomeye nka Diamond Platnumz, nka Juma Jux, nka Mario, bari benshi cyane bakomakomeye. Ariko turaza kumenya byinshi bitandukanye vya hariya aho twebwe tutashoboye kwishikira. Uyu munsi amakuru yose turaza kuyamenya tumaze kumwakira Bisman Abubakar Karum. Afise vyinshi aza kutubwira uyu munsi, afise vyinshi aza kubwira abarundi, afise vyinshi aza kutwiganira twebwe tutari tuzi nk'abadasinzira nka Gatech TV. Mugumane nanje rero kugira nze kuba exclusive zose ukungene intare batinya yavyifashemwo hari. Gumana natwe behind camera
Kagaga OG Sadbi yamaze gushika ku butaka bw'u Burundi, aho mubona neza na neza yuko niho agisohoka airport. Murabona neza na neza yuko ashobore kwakirwa n'abamenyesha makuru batandukanye, aho yari amaze igihe atabarizwa hano mu Burundi. Murabona yuko na neza ko yamaze gushika hano, twashoboye kumwakira nk'abadasinzira. Tuba turi ku mwanya kugira tuba exclusive nyinshi zitandukanye. Agakanya Bismana Abubakar Karum ariwe Sadbi yamaze gushika ku butaka bw'i Burundi. Turiko tugerageza turabe ko tworonka ahantu hameze neza dushobore kumuyagisha. King Sadbi turakwakiriye bro. Murakoze cyane. Dushaka kumenya mbega byari bimeze gute, na cyane cyane mu gihe mwari umaze iminsi myinshi muri Buraya, mu biteramo bidasanzwe, mu biteramo vya mbere mwagiyemwo i Buraya mwaragenda mugataha, ariko mumaze igihe kinini mutari hano. Mwasanze umuziki wacu wifashe gute mu makungu, na cyane cyane mu bumva ikirimi cyacu n'abatacuva kumva umudiho? Mu bisanzwe umuziki wacu umeze neza muri kino gihe par rapport y'ukuntu wari umeze, ariko dufite byinshi byo gukora. Ego muri vyinshi byo gukora wasanze hiyo hanze, turetse ngaho koko Sadbi umurimvyi wo ngaha, kandi nakiri umurimvyi wo kuvuga ko yokora ku butaka bw'u Burundi gusa, ahubwo umurimvyi wo kwagura imbibe nk'uko twagiye turabibona, uri kumwe n'abarimvyi bo muri Zambia n'ahandi henshi. Wasanze ahanini umufana umuziki mwiza akundika amapiano canke za ndirimbo zidapfa nk'uko wamivyita kuva kera? Iyo uvuze ni level ya Sadbi iri high now kuri kano kanya, ariko dukeneye level y'umuziki wacu muri rusange. Sadbi n'abandi bose turi kuri level zidasanzwe, niho umuziki wacu uzotembera. Ariko ufashe Sadbi kamushira kuri table usanga ari maybe level bivanye n'ibikorwa na hard working. Ego watube ko Sadbi ari umurivyi ari hejuru nivyo, ariko wa murivyi akiri muto Rinoji n'abandi benshi bakiri bato bako barazamuka neza mu muziki, bazokenda kuja gukora amatua muri Europe. Wasanze umukunzi w'umuziki akeneye iki? Twomushiriki kugira tureke kugira ama showcase mu bubare n'ibindi kugira dukora ibitaramo bizima? Ikibazo cyiza cyane. Muri kano kanya nta muririmbyi akora concerts muri Europe, dukora ama showcase kugira ngo dukore concerts muri Europe. Diaspora yacu irashari ntoya kandi ifise byinshi, so I think yuko tugomba kurondera audience z'abatanzania, abakenya, abazungu nabo bakaza iyo tugiye gukora concert mu bihugu byacu. That's why umuntu wese no munsi ari Buraya nyumviriza atumiye umuririmbyi abagomba kuvuga ati ni showcase not concerts, kuko rwego rwa concert ntago turagerako. By the way byose aho twari turi avant sio turi no munsi. Tukiraho nyene muri gatoya, tukiraho nyene mu bitaramo mwakoze hanze, mbere turana bakeza kuko byari bitaramo bidasanzwe, twagiye turabona ama videos aho wagiye uratambisha abantu. Tuvuge naho utatwaye Buja Up Academy, twarabonye abandi babiganye babikora neza baragufasha gutamba. Bijyanye ibikorwa bya Buja Up Academy ni kuvuga ngo barahingura hama abandi bakabikura. Nukuvuga ngo ngaha turashaka guhingura ibintu byiza hariya abikabashikira, twagira fan base zitandukanye, twagira dance challenge zitandukanye nziza. Bimo bitaramo vya nyuma mwakoze, mwari sanse gukorana n'umubaririmbyi mu gihugu cy'u Rwanda Element, ariko ntihigeze aboneka Sadbi performance wenyene. Ariko nk'abantu dukurikirana imbuga canke twa dukorera ku mbuga twarapostinze ati kubera iki ari umuririmbyi ari kugira ko nivyakunze utwibanga naho bitakuraba hoba habaye akaye kabazo. Je sinzi ndabizi. Kimwe mu kibazo novuga yuko gisa n'icyaranze amakonsere wakoze amakonsere menshi cyane, ariko kandi twari twiteze kutegerezwa kuyakora kubera ko hari byinshi wari wabivye hano byasaba yuko utegerezwa kwamura. Koko mubaje mu makonsere yawe wararonse cya gitigiri nkuko bavuze ati hari habitaba konsere ya Sadbi, hariho n'abatazitaba, byari bimeze gute ugereranije kuraba abantu baje kwitaba konsere za muri rusange? Muri rusange icyo ushatse kuvuga ndagitaho, ariko ndakora umuziki, nkorera umuziki bose. Nimba ari umuntu yataje kuri konsere yanje kubera impamvu runaka iba yarandenganyije, hama ibindi nta kibazo kadukoreje. Nkorera abarimvyi bose muri rusange, kandi nkorera abafana bose, abarundi bose muri rusange. Niyo mvuye kubaserukira
bose muri rusanga atanumwe avuyemo. Sabi inyuma y'imyaka myinshi utanga uyu muziki uno munsi ugeze ku rugezo rwo gusohoka igihugu kajiburaya ugakora tuwa hafi amezi abiri ari yuri nikihe cigwa mbega nibiye bintu wakuye uno munsi twovuga ko uzomarira umuziki w'u Burundi inyuma y'imyaka myinshi uno munsi ntugiye kandi gutangura gusohoka mbega nikihe kintu uzomarira umuziki w'u Burundi nikihe kintu wakuye uno munsi bizofasha abarinzi bakiri batonya barinogi n'aba Monia Fleur ba Melanie ndetse n'abandi bizobafasha nkinararibonye umuziki w'u Burundi yito wagize kubyo ntizogupfe kubusa nkuko mubivuze mfite imyaka myinshi mu muziki and I used to work hard ibintu byose narose bro ntago byari byoroshe hari abantu bakora bikaronka ibintu facilement byoroshe ariko intambwe yose nateye jewe ndi muri bajya abantu kind y'abantu bataronka ibintu byoroshe so I think ko injira aho nca hose mba ndi kubagarira batonya banje si imyaka myinshi mu muziki by the way cyo nifuza ko batonya banje barabira kuri nje bakaraba ati how inzira acamo nizihe ukiba ubumenyi ukiba strategy kugira ngo nawe ejo uze usubire kandi uce muri ya mayera satbi userukira igihugu cyawe. Nijya gatatu baye nominated muri Afrima ariko uyu mwaka wonyine washoboye guseruka ukajaho bibera nakaye karusho wabonye ho guseruka mu gihe wabaye nominated kwanza ntiwamajije impamvu izo curo zibiri ntagiye inshuro zibiri ntagiye narabaye nominated but sinagenda kubera twagenda muri ministère ya culture kabwira ati je nabaye nomine ndakeneye support kubwira ati amafaranga ntayahari nta support ihari ukamera nk'agati kuma kakisenya so muri iyi nshuro twarisha amafaranga yacu menshi kugira ngo twashike duserukire igihugu cyacu mu gihe igihugu kitatwitayeho tugomba kucitaho uko biri kose ntugomba kugiterana ariko ugomba gushiramo kugira ngo ejo igihugu cyawe kize kivugwe neza nazi Burundi igihugu kivugwa ubukene no mu bintu bibi cyane kandi bamwe babikora bishimye ariko hari ukuntu dushobora nko mu bindi bihugu nka Nigeria aho tuvuye Afrima ni projet iri mu kuboko kwa guverinoma abaririmbyi bose baje hajya yabo mu Rwanda yaba hehe guverinoma zabo nizo zabarungitse ako je nije nitwaye kandi ntacyo bintwaye ntacyo bimbwiye ni inshingano zanje kabisa. So gusinda cyangwa kugera izindi ntambwe bisaba ko government yacu ibyinjiramo nimba itazovyinjiramo nzoguma ngenda mbura kuko zijya ni strategy z'ibihugu bindi baba bavuga ati reka tugire tourisme biba bica muri tourisme kujya kuvuga ati visit what kuvuga ati rongi kumuririmbyi wacu duserukire igihugu cyacu kivugwe visit Tanzania muri byose visit Burundi muri byose kugira ngo muri igihugu cyacu kivugwe but kuri twebwe muri Nigeria hari Boko Haram hari ingwano hari ibintu byinshi ariko everyday wumva muziki strategies za government nyinshi zo muri East Africa no muri Africa zikoresha imbere umuziki na entertainment mupira kugira ngo zifukafuke maybe things zitagenda neza inside but tukeneye tu natwe Team Satura oyo Sabi turagushigikiye kandi naho guverinoma yacu itogira icikoze ku muririmbyi w'umurundi ariko no twe nishingano zacu dufise intege zacu tukiraho nyene kaka Sabi tugukeze cyane vyimva mutima nuko gusa bavuye babaza bihuse cyane ariko nico cyabazanye ariko turagukeje nk'abarundi b'umutima bakunda igihugu cabo nk'umurimvyi w'umurundi kuduserukira neza ku munsi wejo kuri Twitter Facebook hose kumbangurukana mu mbuga nkwанiro zose bari kuba postinga Sabi yambaye impuzu abasanzwe Twitter intore karanga ku Burundi bambara aserukira Burundi amwe platform akomeye igihugu yaragupostinze ndibaza neze kara karoro keza guverinoma yabonye neza ko muri mvi muntu ashaka kugenda hanze agasura igihugu ciwe neza ku mafaranga yiwe ariko ku mutekano w'igihugu cy'u Burundi bikagenda neza sat twarakubonye kugira repetition muri Afrima Award twarindiriye yuko mu performinga turahebura nike kibazo cabaye
n'abaririmbyi benshi cyane bataperforminze kubera nuzanye technique, ikibazo cya technique cyabaye inyuma. Abaperforminze bwa mbere niyo bari harageze igihe bifa ukuntu aba ikibazo bamunize bande benshi cyane nibigeze baperforminga. Yes, sad ni nyuma y'igihe kitari gito uvuye muri Tanzania. Abenshi ngo uvuye gutora umuti kwa Chief God Love. None no munsi wagiye ibura kubita hafi amezi abiri ucuja Nigeria ati noneho Sabi amashitani rero yagenda gusinyana nayo yatanguye kumukorera. Ivyo bavuze yuko Sabi yanje muri Freemason ndetse n'amashitani ibiruzi vyinshi ivyo bari vuga sad. Kubera yuko ndo umuntu yakuza asuzugurwa ibikorwa byanje bisuzugurwa bifatwa nk'ibishiriritse. Abantu benshi twakoranye ntibemera intambwe ntera ku munsi ku buryo bayishira ku bindi bintu by'ibintazi. Ariko bro ugiye kuraba imyaka maze n'ibikorwa byanje I deserve more. Nariko kuba mfise byinshi. Musatsi muri Afrima kuboneka muri Afrima byari bidasanzwe nkuko twe turabivuga, ariko turifuza kumenya twarabonye mwaragiye muraronka connection kanaka nka yo maps narabonye muri kumekana yarabaye yaronse award muri rimvya komeye muri Zambia ndamuhunza ararenze n'abandi baririmbyi benshi twaje turabona. Ariko ndashaka kumenya we wabonye bakira gute kaca y'u Burundi, bakira gute umuziki w'u Burundi, twarakubiri kubona News B tumenye iki twumviye kubona Sadbi yaragiye muri Afrima. Okay bro, je naragiye kurondera awards. Okay, award yendo nka award ari kubi yanje prime ibikorwa byanje, ariko prime yo guserukira igihugu nico yacu represent. Umuntu wese yabonye hajya yashatse kwifotoza avuga ati muvahe, nukuvuga naratangaje igihugu cyane. Nukuvuga ngo prime ya mbere shaka iyo nakoreye imyaka ni guserukira igihugu narabikoze. Award ni ibyanje sinayironse nta kibazo zero nk'ikindi gihe raserukira igihugu uko bishoboka kose. Yes, Sadbi uri mu ambassadeur twavuga yuko ukwiye gushigikirwa ndetse n'igihugu ndetse n'abarundi benshi muri rusange. Ariko uyu munsi reka dusubire ku kibazo cha government. Kera abaririmbyi barakunda gushigikirwa nk'abacanshu amisi bagiye mu bindi bihugu bakabashiramwo imitahe myinshi. Why abaririmbyi bubu habuziki mwebwe bwira namwe government ibashiremwe imitahe muserukiye igihugu babone yuko uyu numu ambassadeur agiye guserukira igihugu hiyo mu mahanga? Gushika ubusindatahura impamvu twebwe no muzi tutumeze uko. Why tudashigikirwa? Mu mupira hari amafaranga w'amaguru, muri volleyball hari amafaranga, ariko mu baririmbyi amafaranga. Sinzi impamvu, sinzi icyo twakoze, sinzi icyo twakoreye umwe cyangwa ubundi cyangwa Imana twayikoreye, ariko turi proud n'ibyo dufise byose naho tugeze n'itubako byose turashimira Imana, but turakeneye support ku rwego rwihariye kuko Burundi ni igihugu cyiza. Ntigikwiye kuvugwa mu bibi gusa. Igihugu cyacu gikwiye kuvugwa neza. Bro, nta kindi kintu ufise wewe. Nta kindi kintu ufise wewe atari igihugu cyawe. Kabisa, ariko nka hamwe government itoshiramwo ubwo buryo byaterambere twamye twifuza kuva kera. Ubona tuzorishika? Bro, natanga uyu muziki ndi mwiyarara, you know? Yes. Nashise ku isi, okay? Yes. Na narimye government igeze imfasha. Okay? Nafashijwe na Amiri Mugisha, Randi Mugisha, DJ Jackson n'abandi. No munsi ndiko ndafashwa namwebwe. Mwebwe mumfashe no munsi. Namwe hari inzitizi muhura nazo. Izo ngizo ugasanga babagirije ibi canke bagirije parce que mukurikira someone who some people doesn't need ntabwo akeneye ku rwego runaka. But nihagera gushima nkashima noshimira mwebwe Facebook promoters, Instagram promoters, babita ko mutize ariko nimwe mutwubatse kuko abandi bitwa ko babize ibyo bakora ntabyo badukorera. Twebwe abana ba ghetto tuzokwigwanaho, kandi I hope mu myaka umwe wese ngazo bafise company nka Yaga, company nka Akeza, company n'izindi zose. I hope yuko ivyo mvuze uno munsi bizoba kandi mutazontenguha. Mu gusozera muje kuruhuka agaseseshwa rumuri. Uno munsi abarinzi b'abarundi biraboneka yuko bamaze kuronka amafaranga biciye mu muziki, imiduga myiza uno munsi irangwa mu baririmbyi benshi. Umuduga s'amafaranga.
ariko ni bimwe mu vyerekana yuko umuntu akaratera intambwe kuko waje mu muziki atamuduga ufise ariko no musigizaho ushobora kugura umuduga udasanzwe gutera intambwe ni umuziki wose muri rusange je guza imodoka ikaze si umuziki uzobuteye intambwe brother ariko nicerekana yuko wateye imbere kwera umuziki music industry twese muri rusange bro ya umuziki wateye imbere bro ubugendera nawe nka attaque journalist ubugendera imodoka zikaze okay umufana nawe nyine aba ameze neza by the way yes of course because clips aturefanye imyaka myinshi kuva ndi muto ego abantu bateye imbere bandi baragenda hehe bagirane ariko I want those people who support me nabo batera intambwe okay industry aba journalist mu mbazi ibibazo mugendera ma V8 bro birakunda none bisigura rero okay kuko aho mvuye nasanze aba journalist presque bose bagendera mu miduga ikaze how ntacyo bimaze ko je notera intambwe mwe mudatera intambwe yes bisigura yuko rero bimwe Big Fizzo yavuga yuko umuziki wacu nyuma y'imyaka ibiri atari mu Burundi yuko utarigera utera imbere uremeje ko yo bari ivyo koko sinibaza ko ari ivyo uyu munsi Kiriku yararonse imodoka nta munsi n'umwe muri ari bwigera aronka imodoka akuye mu gikorwa ciwe sasa je gute wozo nyespira ko muziki utateye imbere no munsi arije ama company je company ndashobora kuyivuga nka Superbet dukeneye Superbet nishi respect and courage mu byo mugora byose nibyo twarondera nibyo twashaka no munsi ngenda muri Afrima bro nta nuwe yabivuze nta Afrima arajamo ahubwo akuriye gukora cyane kugira ngo ashike. Thank you. Karume mu kurangiza bivaye n'umwanya muto mufise bwa muje kuruhuka bagiye muri Europe muja Niger kugira muca mu bazi yego sats akabazo kanje kuri Afrima je ndi kumagara kuri Afrima kuko mwaraduserukiye no nifuza ko abantu tumenya vyinshi naho twadugiye no guhagarara ariko ntacu turafashanya boro buhoro muri Afrima ubona twokora iki kugira tuve Afrima tuje muri Grammy ariko muri Afrima ubona hakenewe kugira tuje turi benshi so gushigikirwa dukeneye miliyari n'imiburi nka 6 mu muziki kugira tuje muri Afrima miliyari canke tuje Grammy miliyari wumvise nka 6 10 mu muziki kugira ngo tugere ku rwego ariko abarundi muri rusangi bokora iki kugira barabe yuko uno munsi kubwa Sadbi ataronsa amahirwe yo gutahana ijya Afrima Award ariko mu kindi gihe twizere yuko abafana abarundi bose kuduza IQ kuduza ubumenyi kuduza IQ you know IQ yeah you know how kumenya ingene ushobora gufana simfana kuri urugwego ikintu cyanje ndagifana kuri urugwego bro ahantu ryama ni wagutunze kijya gitanda cyane nuko kitari ciza niyo genda guproudinga kijya gitanda cha boss kuko ntikikuraza wewe ariko gitanda cyawe nicyo ugomba guhayagiza nicyo ugomba gufata neza so ubona Sadbi afishe mari muziki mu Burundi support me kabisa niye kubona inkuru yaciye kuri BBC News gahuza aho washoboye gushikiriza yuko waciye mu bukene bwinshi agasuzuguro aho bashoboye no kwandika yuko waswe guheba umuziki kubwo bukene Sadbi uno munsi wibona hehe inyuma yo kuva muri Afrima Award wibona hehe mu yindi myaka nk'itanu imbona kazoza ni yahe ku muziki ndundi kuri Sadbi no mu muziki ndundi kuri rusange jewe ntaho nibona kubera I have no support na support ngira yes abantu cintega abandi bariko barakora umuziki naho nibona sorry ntaraheza kwishura naho nibona bivanye n'imyaka myinshi nkoze without support ariko ndabona petit frère ku rwego rwiza bivanye n'inzira nkomeza kubacira urafite ikizere yuko bamwe mu bari batonya bawe bashobora kuzokora ivyakunaniye wewe ego cyose birakunda akandi kabazo gato sati kuri abazima kuri la presse burundaise biraboneka yuko hari ibinyamakuru kumbure bikomeye bifite izina bitigeze bipostinga ko uri mwihiganwa yego ugezeho n'abandi baririmbyi bagenzi bawe barashobora kuba batagupostinga ugezeho manager wawe wakera DJ Jackson avuga ati postinga mwene wanyu ari mwihiganwa ubavyakiriye gute yo kubona no musi wakiriwe cyo bitera presse burundaise bemewe na sense
abo tubona ngaha kuri Sadbi umuririmbyi akomeye ashobora guserukira ubundi muri Nigeria yabyifashe mwo gute ibimenyesha makuru bikomakomeye buri kimenyesha makuru gikomakomeye gifise group y'abaririmbyi babo bakunda bashaka ko bari bo baseruka kandi turakomeye ntabwo baduka ntago tugwana cyangwa ntabwo dushwana n'umuntu wari we wese ariko bimenyesha makuru byose bifise aho vyegamiye aho bishaka ko bari bo baseruka ugasanga ni Sadbi bisho gihe niyo baba bavyishimiye ugasanga ntago bamaye support. By the way, je naraseruze kandi naraseruka igihugu cyose. Umuhutu, umututsi, umutwa, umukene, umukire, muremure, mugufi. Ni wambona uzunyibonemo kuko ndi mwene wanyu. Kabisa Sadbi tugushimire amahera y'abandi itaki 30 nimwe warufise concert ngaha nya mu Burundi ariko ntiwabonetse amahera y'abandi ngo warayariye byo bari byo byagenze kudogira Sadbi mbwa ntashobora gushika hano onye nawe nakoze mu mufuko ariko ni concert wari sanse kuza kuri imbere abakunzi b'umuziki wawe niki cyatumye utaboneka bega abashavuye kuko utabonetse niko babwira nibaza ko ari cyo kibazo bari kubaza ati kuko utabonetse ngo narari iby'umuntu maybe ndabiriye none abiriha why not iyo cy'umuntu ego reka tubatumire itariki 10 kuri Maribu aracari ngaha kuri yaduhaye umwanya Bismar Abubakar Karum reka twishimire cyane kuba wavuye ngaha amahoro kandi ukagaruka ayandi twarashoboye gukubona uri kumwe n'umwe mu manager wawe ari we Kensp ni zihe mvo nyamukuru twabonye Kensp uri kumwe muri Afrika Kensp ni nka brother wanje no munsi ntidukikorana cyane ariko kubera ko yasubmitinze kenshi muri Afrima agira uko ashoboye kose ngo agwane nje muri Afrima ariko ntibyakunda nanje ndaronka tundi jenye navuze ati brother iki kintu turagwanye kugira ngo ndabishigeko tuje muri Afrima kam tuje kuraba tujane nico gituma twagajanye na Kenzo amagaba barabonetse mu bambere bashoboye kuryoherwa n'ijya nyambaro wari wambaye akajambo kamwe ku amagaba bo ibintu by'imico n'akaranga mumenye ko tuvyiga kuri mwebwe n'abana bato bariko barakura bariko bavyiga kuri mwebwe mukomeze mwerekana imico n'akaranga k'igihugu cyacu bashobora kuba ari nabo bashobora kuba bara nibaza ko umwe muri bo ari banyambise sijya muza so thank you so much ibintu mukora ni byiza cyane.